Ya saribo kule zami nizere ko mumeze neza cyane ni Suleiman niyo nkuru aha ni kuri Utamu podcast nizere ko mumeze neza cyane rezami ibaye ibihe byinshi cyane tuteko turavugana ariko nizera ko nongeye kugaruka meze neza cyane ibisanzwe ngarutse mu makuru y'inkino nje nirukanka cyane kuko uyu mwaka dufise akazi keshi kandi tutegeza kurangura murakore akazi dufise harimwo kubabwira amakuru y'imikino kandi gizeho aryoshe muzonezerwa rezami nagarutse indimbura meze neza cyane rero nkaba ngarutse n'amakuru y'imikino nkaba ngiye kuyahera muri UEFA Champions League. UEFA Champions League yakomeza muri match do barrage barondera itike yo gukina kimwe cy'umunani gishiri cyanyuma umugwi wa Bayern Munich, Benfica de Lisbon, Club Brugge, Feyenoord muri kimwe cy'umunani gishiri cyanyuma aho bamaze gukatisha itike Bayern Munich. Les amis, izi nkino za UEFA Champions League muri kano gace barimwo ni nkino ubona ko zikomereye imigwi na cyane ya migwi ifise amazina. Monaco out Monaco ikabira sohotse aho hose nicyo kwibaza nisi nimba Monaco isohotse iyindi bimeze gute. Ndavuga nk'imigwi izokina ku munsi wejo. AC Milan out mu gihe Bayern Munich ku munota 94 wo bita Alphonso Davies arokoye umugwi wa Bayern Munich mu gihe abantu bose baramaze kubona ko Bayern Munich igiye kugodoka ikava mu nkino za UEFA Champions League muri no mwaka w'imikino 2024-2025 wo bita Alphonso Davies arokoye umugwi wande wa Bayern Munich. Ibitsindo byagaragaye muri izi nkino muri rusange umugwi wa Semira ukaba unganije no mugwi wa Feyenoord kimwe kuri kimwe urukino rwagaragaye muri karata zitukura ku mpande zose mu gihe umugwi wa Atlanta watsinzwe no mugwi wa Club Brugge ibitsindo 3-1 mu gihe umugwi wa Bayern Munich unganije no mugwi wa Celtic igitsindo kimwe ku kindi mugabo bagiza aggregate bagasanga Bayern Munich ifite ibitsindo 3-2 mu gihe umugwi wa Benfica de Lisbon unganije no mugwi wa Monaco muhira ibitsindo 3-3 aggregate cyangwa se bateranije inkino zibiri umugwi wa Benfica de Lisbon kagira ibitsindo 4-3. Les amis, rero muri rusangi uyu munsi ndavuga izi nkino za retour hagaragayemo ibitsindo ku nkino zimwe izindi ziburamwo ibitsindo hagaragayemo uguhangana no kumigwi ikoma novuga ko itarifise amazina buri no higanwa na cyane nk'umugwi wa Feyenoord ushoboye gukuramwo umugwi wa AC Milan mu gihe kurundi ruhande umugwi wa Atalanta abantu batabona ko ushobora gukurwamo no mugwi wa Club Brugge none huna usuzuguye mu kupakira iwusanze muhira ibitsindo bigera kuri 3 abantu bose baratangaye ku mugwi wa Atalanta bose baravuga ngo urafise amahirwe kuba wobandanye muri UEFA Champions League ariko now they are out UEFA Champions League 2024-2025 bamaze kuvamwa rezami mu gihe umugwi wa Bayern Munich urokotse ku bwanjye ndavuga ngo habayo ukurokoka kwa Bayern Munich habayo ukurokoka kumumenyereza wo bita Vesa Company kuko ntacu yarafise ashobora kusigurira abakunzi ba Bayern Munich mu gihe ari kuba atakaje runo rukino ndetse akabavuye mu nkino za UEFA Champions League. Ni mwibuke ko kandi ko umugwi wa Bayern Munich naho unganije bitarire zitanziza ziko ziraba kumumenyereza Vesa Company ndetse n'abasore biwe kuko muri weekend bari banganije muri championnat n'umugwi wande wa Leverkusen. Icyo kwibaza rero ko mumenyereza Vesa Company na niyo umugwi wa Bayern Munich mbese kubandanije uzokwitwara gute mu nkino zokurikira mu gihe turindiranye igishika tombora uko izobigenda cyangwa se ko imigwi izotombora n'igihe ngene bazogenda bahura muri kimwe cy'umunani gishiri cyanyuma izoba ku munsi wa gatano igihe cy'isahindwi byose mukazobimenyeshwa mukanya arabanyanyagira mu kibuga rezami umugwi wa Manchester City indimbura baraza kwamanuka mu kibuga n'umugwi wa Real Madrid ni hariya kuri Santiago Bernabeu mu gihe urukino rwa mbere rwabahuje byabaye 3-2 bya Real Madrid mu gihe Manchester City rese mukanyiza kuba yisobanura n'umugwi wa Real Madrid biragenda gute affaire aswivre turaza kubirabira hamwe uko biza kugenda byose tuza kuba tubisesengura mu buryo bwiyaguye cyane ariko nk'umukunzi w'inkino nibaza ko uza kuba uri kumwe natwe kuko n'umwanya wo kutuza kukubwira ibyihishe inyuma muri no rukino muri rusange haba ku gahigo kahizwe no bita Erling Brot Haaland ndetse na Vinicius Junior ndavuga Real Madrid muri rusange reka mvuga uko ibyo bifuza gushikako kuko barafise byinshi bategeza kwerekana nk'abatitan defendant bari no higanwa ya UEFA Champions League y'uno mwaka. Umugwi wa PSV uza kumunyanyagira mu kibuga n'umugwi wa Juventus Dotore urukino rwa mbere gwari gwahuje ino migwi uko ari ibiri byari 2-1 ese Juventus Dotore iraza kubandanya itsinzi iri away nivyo kurindira hara mu gihugu cy'ubu Hollande uko bizakuba byifashe ni gihe cy'isaha 4 mu gihe igihe cy'isaha 4 nyene Brest uza kuba wakigwa n'umugwi wa Paris Saint-Germain Parc des Princes baraza kubanyanyagira mu kibuga
urukino rwa mbere rwabahuje Paris Saint-Germain batsinze ibitsindo 3-0. Ese urukino rwo gusubiriza bizagenda gute? Affaire à suivre, turaza kuba tubigaruka ko mes amis igihe cy'isaha 1:45 zongahi Bujumbura. Umugwi wa Borussia Dortmund ukaba uza kuba wisobanura n'umugwi wa Sporting Club wo muri Portugal. Ese biraza kugenda gute? Urukino rwa mbere bitatu bya Borussia Dortmund kubusa bwande bwa Sporting. Ni urukino rwari rwabereye muri Portugal bakaza kubakinira kuri Signal Iduna Park Stadium. Ese biraza kurangira gute? Byose muraza kuba mubimenyeshwa ngaha kuri Utamu Podcast. Les amis, amakuru ni menshi cyane ari muri UEFA Champions League. Haravugwa uwo bita Pep Guardiola ngo yasaze yasizo yavuga ngo negeza gukura nk'umugwi wa Real Madrid ndawusanze ku kibuga cyabo. Impamvu si yindi ngo nuko yabonye icamugoye ngo mu rukino rwa mbere na cyane cyane kubyerekeranye n'amaramplacement cyangwa se gusubiriza ngo yakoze ivyo navyo muri Real Madrid ahubwira ngo iri higanwa ni ryacu. Champions League 15 mu gihe Pep Guardiola na Manchester City yiwe bafise ihiganwa rya UEFA Champions League amaze kuritahukana icuro imwe gusa. Ese urukino rwaza kuba rumeze gute? Nibyo tuzakwitegereza tukaraba kuri no mugoroba w'igenekerezo rya kangahe, igenekerezo rya 19 turaza kuba tubirabira hamwe uko bizakuba byifashe. Ku rundi ruhande turaza kuraba uwo bita Paris Saint-Germain. Umugwi wa Paris Saint-Germain uza kuba confirma by'ukuri ko ari umugwi ufise icurondera muri no mwaka w'imikino na cyane cyane ko muri championnat bakomeje kwigenza neza. Ese muri UEFA Champions League biraza kugenda gute? Ko bari batsinze urukino rwa mbere n'urukino rwo gusubiriza biraza gukunda? Ni affaire à suivre. Reka tubibutse ko kuba tutavuze Liverpool, ntituvuge Arsenal, ntituvuge umugwi wa FC Barcelona nuko bamaze gukatisha itike n'indi migwi igera ku 8 bamaze gukatisha itike yo gukina kimwe cy'umunani gishiri cyanyuma. Bisigura ngo iyi migwi ntabwo izakuba igaragara muri zino nkino zo mu za barrage canke zo kurondera itike yo gukina kimwe cy'umunani gishiri cyanyuma, kuko bobo bigenje neza mu nkino zibanze baronka itike biboroheye cyangwa se binyarutse batenze guca muri barrage. Ku rundi ruhande hari imigwi yavuye nko mu nkino za UEFA Champions League, iyo nibaza ko tutayakigaruka kuko uko ari 12 yose yacigodoka yerekeje muri Europa League, ahubwo yabandanije itaha muhira bagategereza kuzokina UEFA Champions League y'umwaka uza, mu gihe naho nibaza ko barose amatike yo gukina iyo UEFA Champions League. Mu mpinduka zabaye muri umwaka w'imikino UEFA Champions League ikinwa n'imigwi igera ku 36, ariko muri abo 8 ya mbere ikaronka itike ya kimwe cy'umunani gishiri cyanyuma, mu gihe iyindi kurikirako igera kuri 16 icikina inkino za barrage maze iyindi ikagodoka. Ivyo byose tuzongera tubisesengura na cyane cyane ko barrage tuzobabwira tirage osoro cyangwa se tombora uko izogenda kugira ngo mushobore kumenya neza neza UEFA Champions League ibyihishe inyuma. Kugeza ubu abasore bararindira nyigishika, ndavuga uwo bita Erling Brot Haaland wa Manchester City n'uwo bita Kylian Mbappé rote kugira ngo bashobore kwerekana ubushobozi bwabo muri UEFA Champions League muri no mwaka w'imikino, mu gihe kurundi ruhande bakaba bamwita Lewandowski wa FC Barcelona wewe yibereye mu karuhuko. Les amis, nitwa Suleimani niyo nkuru aha ni kuri Utamu Podcast. Bandanya mwinjoyinge n'ibiganiro byacu, tuze tusubire mu kanya tuganira ku makuru neza kuba agezweho. Les amis, kuri YouTube turiko andika Utamu Podcast, ubundi nawe udukurikirane kuri YouTube cyangwa se wandike papa Utamu uracu turonka tugende tujana. Nibaza ko turatanguye ntituzonahagarika, haba amakuru karavuga ngaha mu gihugu cy'u Burundi, so tuzongera tuyabashikiriza ni mu kanya. Thanks a lot. Turabakunda cyane. Les amis, hasta la vista.